Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imbonesha kure ya Hejuru TV mu biganiro hamwe n'amakuru tugenda tubashikiriza imisi yose. Turaramukije mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi mu ntara uko ari zitanu. Turamukije kandi mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye bikikuje Burundi, abari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko. Namwe turabaramukije bari ku migabane ya kure, namwe nitubibagiye turaziko mukurikira ibiganiro n'amakuru tubashikiriza. Numwanya rero tugiye kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye birabana n'intwaro mu gihugu c'u Burundi. Hari abahora bibaza ingene abategetsi bakurikirana mu Vyubahiro mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kubibagezako dukurikije urutonde rwasomwe na Joseph Ndayisenga, uwo rero akaba ajejwe amabanga ya protocole mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu gihe rero cirahira ry'abashikiranganji bagize leta nshasha y'u Burundi bikaba vyarabaye mu gitondo cyo kuwa gatatu igenekezo rya gatandatu Nyandagaro 2025. Hari abahora bibaza rero uko vyoba vyifashe ko abategetsi bakurikirana mu Vyubahiro. Tugiye kubibagezaho ku buryo burambuye muri aya amakuru. Hari n'ayandi rero tubafitiye muza gukurikira inyuma y'iki cegeranyo twoba twabateguriye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Mu gitondo cyo kuwa gatatu igenekezo rya gatandatu Nyandagaro 2025 niho abashikiranganji bashasha bagize leta y'u Burundi bo baragenwe n'umukuru w'igihugu afatikanije n'umushikiranganji wa mbere mushasha boba bararahiye. Gusa rero nkuko vyashikirijwe na Joseph Ndayisenga ajejwe amabanga ya protocole, uku niko abategetsi b'u Burundi bakurikirana mu Vyubahiro. Ku mwanya wa mbere haza nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ni President Evariste Ndayishimiye. Mwanya wa kabiri haza nyene iteko umukuru w'inama nshinga amateka uwo muramuzi akaba ari Daniel Girase Ndabirabe. Mwanya wa gatatu ni nyene iteko umukuru w'inama nkenguza amateka ubu akaba ari Gervais Ndirakobuca yahoze ari umushikiranganji wa mbere imbere yuko iyi leta nshasha ijaho. Mwanya wa kane rero haza nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu ni Prosper Bazombanza. Abo nibo bane ba mbere. Ku mwanya wa gatanu rero haza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Hakaza kandi ku mwanya wa gatandatu umukuru wa sentare Nahinyuzwa canke Cour supreme. Ku mwanya w'indwi haza umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro canke Cour constitutionnelle. Mwanya w'umunani haza umuhuza w'abarundi. Mwanya w'icenda haza banye n'icubahiro bahoze ari abakuru b'ibihugu c'u Burundi. Murantonge abakuru b'igihugu c'u Burundi. Mwanya w'icumi rero haza abubahwa bagize ibiro vy'inama nshinga amateka hamwe n'inama nkenguza amateka. Akaza kandi banyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka mu kibanza ca 11. Mu kibanza rero ca 12 haza nyene iteko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akaba ari CNDD FDD. Kugezana n'uyu mwanya rero ntibizwi uwoba awurongoye, dore ko Reveriano Ndikuriye yoba ari mu bakenguza amateka boba bari mu nama nkenguza amateka nshasha. Mu kibanza ca 13 rero haza abashinga n'abapfasoni bo mu rwego rwo hejuru ku rwego rw'ubutungane. Kibanza ca 14 haza abashinga n'abapfasoni bafise amapeta akomeye mu gisirikare c'u Burundi no mu gipolisi c'igihugu. Kiringo rero kihari nuko ku mwanya wa 15 haza abashinga n'abapfasoni bafise amabanga akomeye mu bushikiranganje no mu nzego z'igihugu. Mwanya wa 16 haza abashinga n'abapfasoni baserukira ibihugu vyabo mu Burundi canke corps diplomatique. Mwanya wa 17 haza abashinga n'abapfasoni baserukira amashiramwe mpuzamakungu canke yo ngaha mu gihugu. Mwanya wa 18 haza buramatari w'intara ya Bujumbura. Mwanya wa 19 haza abashinga n'abapfasoni baserukira imigwi yiga ibibazo vyihariye canke amakomisiyo. Mwanya wa 20 haza abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko. Mwanya wa 21 haza abaserukira amashengero, amadini n'amashiramwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi. Mwanya wa 22 rero akaba rero hari abatumire biteka bose umwe wese mu cubahiro ciwe. Niko rero biba vyaratangajwe na Joseph Ndayisenga ajejwe amabanga ya protocole atangaza ingene abategetsi bakurikirana mu Vyubahiro. Dukurikije urutonde yoba yarasomye imbere y'igihe cirahira ry'abashikiranganji bagize leta nshasha y'u Burundi bikaba vyarabaye ku wa gatatu igenekezo rya gatandatu Nyandagaro 2025.
muri abashikiranganje rero bo bararahiye umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ni Leonidas Ndaruzaniye, umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwita bahoze ku rugamba ni Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganje w'ubutungane hagati k'akazi na muntu n'iterambere ridakumira ni Artemo Katihabwa, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu injira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere ni Edouard Bizimana, umushikiranganje w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none ni Alain Kumana, umenye kandi ko umushikiranganje w'ubutare n'agataka amasoko ntanganguvu amahinguriro ubudandaji n'ingenzi ari Dr Hassan Kibeya, umushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi ni Kalinimba Hushimana, umushikiranganje w'inyubako uburaro rusangi gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho ni Jean Claude Nzobaneza, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ni Dr François Vyarimana, umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Lidwine Baradahana, umushikiranganje w'akazi abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi ni Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, umushikiranganje w'urwaruka inkino n'imico kama ni Lydia Nsekera, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru ni Gabi Bugaga. Mu biro bikuri rero umuntu ashobora kubona nuko ubushikiranganje bwavuye kuri 15 buba kuri 13, ubushikiranganje bwakuye runo bwahora butwarwa na Marie Chantal Nijimbere n'ubwatwarwa na RDS Bushimike, isata byabyo rero bikaba byaragabanywe ubushikiranganje butandukanye muri ubwo 13, ubushikiranganje butatu gusa rero mu ibwo bwasigaranye ubushikiranganje mu bahahora ari bo bagarutse ari Marie Chantal Nijimbere, François Vyarimana na Lidwine Baradahana, mazina menshi y'ubushikiranganje nayo akaba yarahindutse, n'ubwa mbere umukenyezi yabaye n'umushikiranganje kwivuna abansi nkuko rero byari muri leta yahora harimo n'umushikiranganje umwe ava mu bwoko bw'abatwa yahawe ubushikiranganje bw'ubutungane bwongewe k'igisata c'agateka kazina mu n'iterambere dakumira kaza kandi gisata cyo gufatana mu nda ubu nta hamwe kiboneka. Lieutenant General Gabriel Nizigama akaba agarutse mu mabanga hambaye yari yakuriwe umwe na General Alain Guillaume Bunyoni, ubu ari mu Vyubahiro ari mu bari bagizwe kunyegeza amafaranga mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi gerera kurwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yavuga ko yoba yarakubiswe amarigera yavurirwa muhiriwe mu Gatumba canke mu Rutegama, kavuga ko asanzwe n'inshuti ya hafi y'umukuru w'igihugu abo mu muryango rero boba baragerageje no kubumvikanisha. General Major Leonidas Ndaruzaniye yashumbushijwe nyuma yaho vyankiye ko aronka ikibanza c'umukuru w'inama anshinga amateka, umushikiranganje imigenderanire n'ubu niwe ajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, muge rero abahoze bagwana muri CNDD-FDD bahawe abashikiranganje babiri abahoze ari abasoda b'igihugu FAB, nta mushikiranganje n'umwe bahawe mushikiranganje rabo umutekano ni ex-FDD, muge rero wo kwivuna abansi ari umusivile yegereye president Ndayishimiye birahonyura rero n'amasezerano yarusha aho ntibagiye ko FDD isanzwe ifise umukuru w'igihugu be n'abayobozi bishikira biwe, ifise kandi umukuru w'inama nkeguza amateka n'icegera ciwe, nafise babura amatari babiri b'intara Fabro nta na kimwe ifise muri ivyo, harabonekamwe nkunzi abenshi bakavuga ko bidahumuriza. Hari ubutumwa bw'umwe mu bakozi yahora atwara yifuza gushimira umushikiranganje Veniste Muyabaga ngo bishikaga ko abantu bashima umutwara bogojwe ubundi bavyina umushasha. Umukozi wo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi yavuze ko yifuza gutanga ubutumwa bwo gushimira umushikiranganje Veniste Muyabaga yahora batwara. Veniste Muyabaga n'umwe mu bashikiranganje 11 ba leta ya Jaruvenira ko buca baherutse kubagozwa kuva haje leta ya Nestor Ntawunuye. Muyabaga rero akaba yarasubiriwe na Gabriel Nizigama. Uyu muntu akaba yagize ati ndabaramukije maze iminsi nkurikirana ibishikirizwa ku bashikiranganje bahora muri leta ya Jaruvenira ko buca, nagira ngira ico mvuze kuri umwe muri bo n'umushikiranganje Veniste Muyabaga yahora aturongoye mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi. Jewe nkora muri ubwo bushikiranganje mazeyo imyaka, hari abashikiranganje baburongoye nahari ni Domine Banyankimbona, Tadendi Kumana, Deo Rusengwa Mihigo. Muri bo rero nta numwe yigeze atubera indongozi ziza nka Veniste Muyabaga. Veniste Muyabaga rero agishika ngo aciye yitwararika ivyo gutunganya neza akazi no korohereza abakozi mu bushikiranganje arongoye. Mu gitondo yaraca mu mabiro atandukanye raba abakozi bazinduka ku kazi agusanzeho rero wazindutse abandi bataraza yaca guha agashimwe canke aga promotion hamwe na kamisiyo kugira abandi rero bagire iyo nyoto yo kuzinduka. Byarangira
ahereye ngaho yahavuye abona ko benshi bifuza kuzinuka ku kazi ariko bakagira ingorane zo kwiyunguruza, cavugana na Van Transport ija iradutondana ku kazi kongera ikadutahana. Muri ubugambi twebwe twariha ibice 40%, minisiteri ikaturihira ibice 60%. Mwumve namwe ukuntu twari duteteshejwe. Abakozi rero basigara barakora ibikorwa bijanye n'imishahara bakabiheza batevye, nibikunde ko batana mu bisi ya Van Transport. Umuyabaga rero yari yategetse ko baca basigara kamionete double cabine ifasha mu byo kwiyunguruza. Hari umuntu rero afite urukundo rwisha abakozi mu buryo bw'imodoka yo VIP ataguca ko ngakurengane atakunguruje azi kuri umukozi mu bushikiranganje ajejwe. Yari yiyumviriye umugambi wo kudufasha kugira agakoperative kita berikivi kurya rero tuja turaziganya amahera make dusabira parcelle leta gutyo dusaba ingurane banki rero batwubakiramo amazu y'uburaro bw'abakozi bose mu mushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi. Umugambi rero wari ugeze kure kandi twabona ko ari umugambi uteguwe neza uzona tugirira akamaro muri kazuza. Na mwarirya duhembwa intica nikiza. Twari twifuza ko yohamara kabiri akawushira mu ngira ariko amasengesho yacu ntiyumviwe, ariko twizere ko wamusubiriye azobandanya. Ivyo twakunira muyabaga ni vyinshi ngo sinobiheza, ariko wumve ko tubuze muri derrière umuntu aciye bugufi cane, nta nyambo ibura gahonzi. Si vyose yashoboye njewe nshimye kuvuga ivyo ndamushimira kiriho. Hari n'abamurwanya cane indani mu bushikiranganje, gusa nshimye ko bavuga si ngombwa, bikanatuma imwe muri iyo migambi iteba gukorwa canke iba mutunenge. Ariko ivyo vyose yavyihanganira, ntiyacika intege. Mubwirira iti bamwe mu bo wahororongoye baragushimira cane uko wababereye indongozi ziza. Rero ngo sindabivuze ngo ndamusenge cane, ndamwamamaze kuko ikisi co gihe co kumusenga no kumwamamaza cyo no kumenya ntazi. Murakoze muntangire ubu butumwa. Ubu rero akaba ari uwahora arongorwa n'umushikiranganje Venuste Muyabaga. Biraryoshe rero kurangiza amabanga ukumva amajambo nk'aya aguherekeza. Naho rero duhereje aya makuru yacu twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo nimucikwe n'ibindi biganiro hamwe n'amakuru tugenda dushikiriza kuri Mbonesha kuri ya Hejuru TV. Cyo ndakuri subscribe canke s'abone niba ukoresha YouTube y'icongereza canke igifaransa, bifyonze ko rero ucironka ibiganiro n'amakuru yacu uri mu bambere. Imana bahezagire mubandanye kugira uw'Imana mwiza.